Entreprise menshi ya leta muri kino gihe usanga performance zayo ziri hasi, novuga nka nk'inyene RPP uravye tu imprimeri turi mu gihugu kono tungana kagendo karaba amaresultat bagize usanga ataho bihuriye kandi leta yase mu buryo bwinshi n'amahera y'abasitwaye y'abene gihugu. Umushikiranganji yavuze bijanye n'itegeko. Kabazo kambi nashaka kwanza kubaza none iryo tegeko kugira rihindugwe vyugariye kugira twumve dufashanye twese kuko twifuza yuko iyo shira hamwe bariteye imbere. RPP harimo ni regi, iyo uvuze regi ni shira hamwe ushiraho kugira ligufashe gukora ibikorwa wewe udashaka gukora directement. Muri igize ko iza guhinduka ikaba kaza guhigana kazi ya commercial, mubona ariho byo tanga karusho ubwo ntuzosanga mugiye kure rigiye kure ya mission original mwari mwayihaye kuko birafise ingaruka igihe mubasize mu kurondera amafaranga cyane gusumba yaho muhari mwipfuza yuko bakorera ibikorwa cyane yuko ni regi y'ibintu pedagogique. Igihe bazo bagiye mu mwabya ama imprimeri yandi mubona yuko hari ico bizobafasha. Nagira nshikirize umwitwarariko kuri Academy Hundi nari nibazanye n'iteka nkuko mwabivuze ntivyari kuba vyiza byo nibaza ko mushikiranganje yaje avyiteguriye atubwiye entre autres mission Academy Rundi fise muti kubera iki ico ndagisavye nukugira twumve kw'ivyo tuyiteze ko nk'abaserukira bene gihugu vy'ukuri ariko na leta yabibonye kuko hariho abakunda kuvuga ko ururimi rw'ikirundi rukenye ariko tukibaza nkuko hari indongozi nyinshi zikunda kubishikiriza tuti nuko atabarondera amajambo mashasha. Mbega ico cyo kurondera amajambo mashasha y'ikirundi canke traduction zishasha ku majambo ya nariya yarahari vyoba biri muri mission y'iyi Academy Hundi kuko bitarimwo nibaza ko twohava dusanga ivyo tuyiteze ko ejo atari ivyo tuzoronka. Nanje ndashigikiye cyane yuko RPP mu byo mworaba hoba modernisation kugira ijane nibihe niho na bya bindi turiko turiyumvira yuko yo havigwanira ija kuhiganirwa amasoko n'abandi igiye guhiganwa n'ubundi yo yikiri mu ma equipement yashaje nibaza ko ataco vyoshikako nico ca modernisation mu byiyumvira cyane ko twashimye nyakubaho mushikiranganje ko mwerekanye muti ubu baratanguye gutanga amadividende atari make muri leta nukuvuga ko bikunda mu gihe mwo kwiyumvira kuyimoderniza ntimwoburaho muhera nkumva umengo naco mwokiraba mu ma priorité muzogira kugira vy'ukuri ibe competitive kandi iheze isohore n'ibitabo bigezeho ku nyigisho z'abana. Haheze imyaka ishika nko kuri 3 itagira conseil d'administration bivuye ko hariho umwe atakiri muri ayo mabanga uwundi nawe yitavye Imana. Naciye nibaza ati none ko ubwo gwego ruba rukeneye byinshi rukora n'ibyo guyiga baca bavyiga gute kandi badafise conseil d'administration. Akabazo rero nagira mbaze nyakuba umushikiranganje w'indero namubaza ati mbega imbere yuko kuri de konte basohora ikicegeranyo iki kibazo mu bushikiranganje cari kizwi yuko atakose d'administration bafise muri RPP nimba cari kizwi hoba hakozwe iki au niveau du ministère kugira ngo ibikorwa bya RPP bibandanye bigenda neza. Kugira ngo tugira ico tuvuze kuri izi recommandation zibiri bigaragara yuko la commission itavyumvise kumwe na Cour des comptes. Iyi recommandation y'ubwa mbere nyeniteka na sanwa gize ico ndayivuga ko muri introduction reka ndayigarukeko. Jewe ngerageje kuraba recommandation ya Cour des comptes na recommandation de la commission je nk'umushikiranganje mbona yuko noshigikira iyi recommandation ya commission kuko nkuko nabivuze nyeniteka ahanini ibitumye RPP imera kurya tubibona ni itegeko rigenga
kandi naho twogira ama ambition ameze gute tutabanje guhinyanyura amategeko ayigenga ivyo twokwiyumvira go vyose gukora twosanga iryo tegeko rihari riyiboshe. Arico gituma twebwe twibaza yuko ikintu cihutirwa ari kubanza guhinyanyura rijya tegeko rigenga RPP, hanyuma ivyo vyose ibujijwe gukora itegeko rishasha likayemera yuko ibikora kugira ngo ishobore kwiteza imbere, hanyuma mbere iteze imbere n'igisata c'indero, iteze imbere n'igihugu cacu. Ico nico novuga kuri iyo recommandation y'ubwa mbere. Pour mon résumé, jewe mbona ivyo komisiyo yashikirije na jewe ari byo noshigikira. Ikigira kabiri ni iki kijanye n'iyi structure shasha ya RPP nkuko novuga Cour des comptes ibibona n'ingene commission ibibona. Ngerageje kwibutsa gato, mu bisanzwe hariho direction générale ijeje gutegura ivyo abanyeshure biga n'ingene abigisha bavyigisha. Hagaca rero haba na RPP ijejwe matériellement guproduiza ivyo iyo direction générale yakoze. Rero duciye duvuga tuti ivyo vyose bije muri structure imwe nkuko Cour des comptes iriko irabiproduiza, jewe mbona yuko vyo hava bigorana, kuko iyi direction générale twita direction générale des curricula et des innovations pédagogiques nivyo irakoresha novuga abigisha uko hajya kugira ngo conserve programme abigisha abwiza kuba consulter, nubwo baba ari kuba conserve programme yo mu windwi barakonsulta abigisha bigishayo, bagakonsulta n'abigisha bo muri kaminuza kugira ngo barabe koko yuko ivyo bagiye kwigisha ari ibintu bitomoye kandi bifitaniye coherence na la suite. Rero duciye tuvuga ngo ivyo vyose bice bija muri yo RPP shasha entre guillemets, jewe mbona vyo hava bigorana. Arico gituma nyeniteka no kuri iki kibazo jewe mbona yuko avis de la commission ariyo noshigikira, kandi ni nayo isanzwe nahuye na structure dusanzwe dufise actuellement. Nuko no bivuga. Murakoze nyeniteka. Murakoze cyane. Ega kazi karahetse. Ibyo muza kwibaza deja itegeko iyi proposition base proposition ya commission ibiza kuza ce sont des déductions bituruka kuri iri tegeko lizoba ryabaye amande cyangwa revise ku buryo ripermeta yuko RPP yagukigwa. Bishoka yuko RPP je nayo kuja mu competition de marché. Cyo ni cyambere. Ibindi bijyana ama passation de marché, les lois concernant la passation de marché bica bijana niyo rotushi y'iryo bwirizo y'iryo tegeko. Hanyuma nikindi habavuze ati guterata mwumvise yabibasigura ati nagenda byemeye vya commission nibyo nemeye. Nemwe ho muca muraza kubaza ibindi bibazo byose bikurikira. Murabona ko byinshi muri commission bavuze ati turavyemera. Ico mutumvika nico cyari gikomeye izo recommandation zibiri. Ubu rero muze kugira ibibazo mubaza, mwumvise deja ntimuze gusubira inyuma. Mwumvise ko umushikiranganji yamaze kuvuga ati ndemeye ivya commission, ntimuze gusubira inyuma. Muce mugenda rero mugenda peut-être ari une proposition mutanga sur base byamaze kwemego, cyangwa ari kindi cyumviro muvuga muti ikindi cyumviro gishasha cyofasha abari tugene muri yo sanso. Ikindi niki yana academy rundi je najyanda mubazi nyakwa mushikiranganje academy rundi rabaho
réellement irabaho ijambo ryo kwa mushikiranganje. Murakoze nyine iteka kuri iki kibazo muti mbega akademi rundi irabaho. Jewe novuga ko akademi rundi irabaho mugabo inzego zotuma iba opérationnel zose ntizirajaho. Nkuko nabivuze nyine iteka twebwe kubiraba ubushikiranganje twaragerageje gushiraho ordonnance clé ituma nizo zindi nzego zishobora kujaho haciye imyaka itari mike. Iyo ordonnance ntitwayisinya twebwe twenyene, nico gituma vyanagoranye kuko sinoja mu madetaye menshi uko ngira ngo nobandiko ndabaruhisha, ariko twebwe twarayikoze nabo twabwiza kuyisinyana hanyuma turayirungika. Ubwa mbere batubwira bati ordonnance ni sawa irashobora gusinywa, turayikubita ko mukono turarungika tuti namwe ni musinye. Ahubwo aho kuyisinya baca baturungikira izindi observation. Izo observation turazikora, haraba blocage ikomeye, turava tuvuga tuti iyo ordonnance rero ko biriko biragorana reka mbere tuyijane mu nama shikiranganje. Uko vyariko biragorana duca turayijana mu nama shikiranganje, inama shikiranganje irayemera, hasigara signature. Turasubira tuvuga tuti ko inama shikiranganje yayemeye, reka rero ngira ngo ikibazo kigiye kuva mu nzira. Ariko naho nyene vyatwaye umwanya muremure, nimba ntihenze ejo niho utwara akademi rundi yambwiye ati cha kibazo cha ordonnance kigiye kiva mu nzira. Sinzi ko ari kubera ngira ngo bari babonye ko namwe mwakiviriye hasi, kandi ndabakengurukire cyane rwose uko yasinywe. Jewe nabaye informe yuko yasinywe ejo kandi vyari bimaze imyaka n'imyaka. Rero iyo ordonnance sinywe c'est la clé izotuma nizo nzego zica zijaho hanyuma zigaca ziba opérationnel. Rero naho mwavuze ngo abajeje akademi rundi twabakora nacyo bariko barakora, murumva yuko malgré la bonne volonté nibo bateguye ayo mategeko yose turiko turashiraho nibo bayateguye, mugabo baraba bloqué kubera iyo texte imwe. Murumva rero sinibaza yuko ari ubegito bwabo, ahubwo nibaza ko ubegito bwavuye handi, kandi kwivyo vyavuye mu nzira twibaza yuko akademi rundi igiye kuba réellement opérationnel nkuko tuvyifuza, nkuko namwebwe mu vyifuza. Murakoze nyine iteka. Murakoze. Reka noneho mwavyumvise duha ijambo honorable Nivyabandi Martin. Murakoze nyine iteka kuduha kano kanya. Tubaze dushimire komisiyo yakoze kino gikorwa kandi kigikora neza. Dushimire na Cour des comptes nk'aba badufasha nga mu nama nshingamateka kigo ciza bakoze, kuko nico cyatanze umuco. Sinza guteba ama entreprise menshi ya leta muri kino gihe usanga performance zayo ziri hasi. Novuga nka nk'inyene RPP, uravye tu imprimeri turi mu gihugu kono tungana, kagendo karaba amarizulta bagize usanga ataho bihuriye, kandi leta yase mu buryo bwinshi n'amahera y'abasitwaye y'abene gihugu. Umushikiranganje yavuze bijanye n'itegeko. Akabazo kambi nashaka kwanza kubaza, none iryo tegeko kugira rihindugwe vyugariye kugira twumve dufashanye twese, kuko twifuza yuko iyo shira hamwe bariteye imbere. Hanyuma ikindi nyene kijanye nico nuko RPP harimo ni régie. Iyo uvuze régie ni shira hamwe ushiraho kugira rigufashe gukora ibikogwa wewe udashaka gukora directement. Murigize ko iza guhinduka ikaba kaza guhigana kazi ya commercial, mubona ariho byo tanga karusho ubwo ntuzosanga mugiye kure ya mission original mwari mwayihaye.
kuko birafise ingaruka igihe mubasize mu kurondera amafaranga cyane gusumba yaho muhari mwipfuza yuko bakorera ibikorwa cyane yuko ni regie y'ibintu pedagogique igihe bazo bagiye mu mwanya ama primaire yandi mubona yuko hari ico bizobafasha ngarutse kugira cyo ama performance mu bushikiranganje bwanyu biranemewe yuko ushiraho ishira hamwe nka leta kugira ribe une référence ukemera ko aje no mu privé habuze iki iruhande by'itegeko mwavuze habuze iki cyane yuko hariho n'ikindi kibazo umuntu yo kwibaza yo hageze gukoresha muri nibi bitabo hariho amashira hamwe ngaha local yidoga yuko ibitabo biva hanze kandi ku mahera menshi hariho abo ngaha bari kubikora ibyo byarabaye mu mwaka uheze byaraciye no mu mbuga ngurukana bumenyi baranandika n'amakete byo babi n'ubushobozi buke bwaburi ngaha mu gihugu kuko RPP mu minsi iheze muri ko marayivye bavuga ko ari une référence ikindi ngumbure ari question générale ngo kwiga mu karaba nuko entreprise publique igihe itunganijwe neza irunguka twaragira amahirwe tuja mu Bushina turabaza ubushize aya télécommunication zete totalement public Huawei totalement privé zose zirahiganwa kandi zose zikabazwa umwimbu uwo muri public yatazanye umwimbu baramwirukana uwo muri privé yatazanye umwimbu baramwirukana none twebwe muri kino gihe ho bahabuze iki cyane yuko haba hagiye mu mafaranga menshi kandi vya leta ariyo vyategerezwa kuba ini reference kuko biba bihanzwe amaso na bose ko tutabigeneje nkuko zoca bitugora hariho retorike ivuga yuko ngo ivya leta ntivyunguka barabesha bivana n'ama norme de gestion yasizweho en place hala entreprise no muri mu bihugu vya Afrika ari totalement public umugari ko aratanga umwimbo ariko arakontribuwa muri PIB ku buryo bwo hejuru ahubwo no kuraba rero muri leta ayo mategeko yose bari ko arabanabana ibituma tutavansa akigwa ari bikenda kuja mu nama nshingamateka bikaza tukabitabira hamwe ku buryo ayo entreprise akontribuwa mu mwimbo w'igihugu kino iyo opinion barepanda yuko umwe byose bya public ntivyunguka ivyo sivyo kuko hari ama example yerekana neza yuko ashobora kunguye tunganijwe neza murakoze enyene iteka murakoze unadu ijambo honorable Pascal murakoze nyakubahwa murongo y'inama nshingamateka y'u Burundi kuturonsa uno mwanya nanje nkuko wambanjirije amaze kubivuga nagira mbanze nshimire abagize kino gikorwa cyose bose kugira ngo dushobore natwe kuba twicaye hano kugira ngo tugire ico dutereye canke tubajije mu kijanye na kino gikorwa kuru de compte yagiriye muri RPP nyakubahwa mushikiranganji mu ntangamarara mwavuze yuko ishira hamwe RPP datanga umwimbu ukwiye kubera uburyo bakoreramwo ari uburyo bwa kera cyane butajanye n'igihe nibaza ko n'ibikoresho bakoresha bitajanye n'igihe aha kabazo rero nari mfise nagira mbaze nyakubahwa mushikiranganji none ibi yoba ari inkurikizi yuko tubona abana mu birasi bigamwo ushobora gusanga abana bane basangira igitabo byoba biva kuri ubu buhinga buke bukoreshwa na RPP canke byoba biva ku buryo buke leta yo bishira muri iki gisata kijanye nuko abana ibitabo bigiramwo yuko vyoboneka ku rugero nyakubahwa mushikiranganji kandi kabazo nagira mbaze nagomba kubaza amatongo arimwo amashuri ya leta mugabo atari sous convention nagira mbaze gestion yajya amatongo mbega ry'amatongo akukira ubushikiranganji bwanyu muba mufise impapuro ndangatongo zajya amatongo ari asanzwe arimwo amashure yitwa ko ari ya leta nimba akukira ubushikiranganji bwanyu
nagira nce mbaza ko tubona hariho amashure yubatswemwo amazone amabiro y'amazone na cyane cyane amazone mashasha agiye kuja mu ngiro mu mwaka tugiye gutangura novuga nti mu mwaka w'amafaranga tugiye gutangura kandi mwishirwa mu ngiro ry'itegeko ryo kuwa 16 ntwara n'ibihumbi 2023 rishinga igabanywa ry'imihingo y'igihugu. Arenka ntanga karorero zone Ruzimu kuri lycée municipale Ruziba harubatswe ibiro bya zone Ruziba. Iyo ngingo yoba yafashwe mu bwumvikane bw'ubushikiranganje murongo n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Akabazo gakurikira nyakubahwa mushikiranganje ntihenze mu kwezi kwa gatatu Igitega harabereye inama yahuje abahinga mu by'indero batanga imbono n'impanuro z'ivyokurikizwa kugira ngo akanovera mu ndero mu bumenyi ushobore kwiyongera. Byaragaragaye neza yuko iyi programme ihari ya fondamentale yuko ubumenyi bwateye busubira inyuma kandi na cyane cyane mwikurwaho ry'indaro mu mashure kuva mu mwaka w'indwi kubandanya. Twagomba rero tubaze ni ryari impanuro zatanzwe n'abajya bahinga mu ndero zizoja mu ngiro kugarukana ikibazo ca leta mu mwaka wa gatandatu, kugarukana kandi ikibazo cyo mu mwaka w'icumi kugira ngo kumbure gishobore kuyungurura no gupima ubumenyi abana baba bafise. Ni ryari impanuro zatanzwe zizoshigwa mu ngiro. Akabazo ka nyuma rero nkacambaza ati none nyakubahwa mushikiranganje iyi programa ihari yoba yari yizwe neza ku buryo abahinga mu by'indero baba bari barahanujwe, mbega ko bimaze kugaragara yuko iyi programa iri kirakurikizwa mu by'inyigisho mu mashure y'igihugu arimwe akanenge, mbega aba bana bariko biga muri programa muteganya kuzobadugiriza gute ubumenyi kugira ngo bashobore kuja guhiganwa ku masoko mpuzamakungu na cyane cyane bahiganirwa ubuzi. Murakoze nyakubahwa murongo y'Inama Nshingamateka ku mwanya mwaturonkeje. Ariko nagira ngo erega iyo mushikiranganje hano hari igihe muba mwibaza yuko ari Imana mugiye kumubaza ibintu byose nubwo ari muri education nawe yatezo kubanza akabitegura mukamumarija mari kubanza mukamuteguza kandi muri vya bibazo bamurungikira bikabiye none mwamurungikiye cyumvyango ni question orale kuko umuntu n'umuntu wewe ubwawe uri umuntu ibintu utabiteguye uzi imbere y'abantu bakakubaza komsa biragoye. Namwe ni muvyiyumvire nk'ubu harimo amadone mwebwe mubagije uko harimo amadone babanza gukonsulta mugabo we ntiyavyiyumviriye kandi sindabimuvugi ariko namwe n'abandi questions orales mwumve ko ari janye na RPP mugabo mujyandeo cyabigorana yego. Muhe honorable J Pascal muhe micro. Murakoze kunyongera kano kanya kugira ngo ntangwe umuco. Ubwa mbere mu ntangamarara yavyuguruye yuko ari ngaha kugira ngo ashobore kwishura ikibazo icari cyo cyose kijanye n'ubushikiranganje arongoye. Ivyo yabivuze nimba ari amatwi yanje yavyumvise nabi abo muri serire ya communication ngira ngo bagarukanye ayo majwi twese twovyumva. Aha rero sinamurenge ya karimbi kandi sinagiye kubiri n'intumbero y'igikorwa cuno munsi. Hame cha kabiri umuntu aje hano imbere y'abaserukira bene gihugu
nibaza yuko azayiteguye kujya uri serugo mu rugo ni nkuko nawe wenga hano muri no namashingamateka uramutswa hari ibintu bokubaza directement woca wishura murakoze nyakubaho bwo yavyemeye bwo nawe akaba yavyemeye nawe arabivuga yavyemeye yego honorable Anatole murakoze naje kumpa ijambo nyakubahwa murongo w'inamashingamateka y'u Burundi tubazo twanje tujanye n'intererano akabazo ka mbere kajanye ni Direction Générale de Curricula et des Innovations Pédagogiques hamwe ni RPP baratubwira yuko muri raporo ko RPP role yayo principal ari ku imprima le manuel ariko ntuzeye iyi Direction Générale nayo igaconserva le manuel naciye ngira rero ikibazo mu bisanzwe baravuga yuko ntuze iyi Direction Générale itegura amadokima pédagogique afise amantuze amakurere menshi donc ibyo bitabo by'abanyeshuri mu amakurere menshi hanyuma iyi RPP nayo ikavuga yuko isohora amakurere abiri gusa mu ibi bitabo nagira ngo mbaze umushikiranganje mbega biraheza bikagira iyihe ngaruka ku nyigisho canke akanovera mu nyigisho donc l'impact au niveau des apprentissages pédagogiques hanyuma akabazo kagira kabiri turavye ibitabo biriko biradandazwa ngaha ku masoko ahenshi bibavya nibijya bitabo nyene bikogwa na RPP mugabo mu mashure ibitabo bigakena mugabo ugiye nko ngaho muri ville hari ibitabo byinshi bya bindi nyene kandi haje ugiye gusoma inyuma barandika ko ngo ico gitabo ntikigurishwa jewe nacengira ikibazo kubera iki ibitabo biba mu mashure ariko ugiye kwisoko ugasanga ibitabo biruzuye ko mwatubwiye ko ntuze RPP ifise ingorane nyinshi ntimushobora mu kurindira aya mategeko mwagiye muvuga ntimushobora kuraba ntuze ya imprimeri nyene ishobora gufasha hanyuma mugaheza mu kurindira ko ico gikorwa ico bitora umurongo mukavuga muti iyi Direction Générale ni ikorane ni imprimeri haro imprimeri ngaha mu gisagara ca Bujumbura zisanzwe zifise ubushobozi bwinshi tuzi kugira ngo aya manuel ashobore gusohoka ku bwinshi hanyuma ikindi umushingamateka yatanguye yagiye ku masonga je nagenda kivuga ukundi mu bisanzwe turiko turaraba izi programme donc uri kuraraba urabona ko hariho inadéquation des programmes cyane cyane uravye izi nyigisho zo mu mashuri y'ishingiro urabona ko ubageze mu wa gatanu urabona neza yuko iyi programme ntiri adekwa ku bana kuko uri kuraraba nk'umwana yiga mu wa mbere ntaramenya no kwandika ukacumuzanamwo imperekeranya no kuvuga agiye mu wa kabiri atazi kwandika atazi no kuzifatanya z'ya ndome araduze mu wa kabiri mu wa gatatu none raba programme igeze mu wa gatanu nabigisha ubu bakubwira bati hari amashapitre amwe tudatahura twigisha kugira ngo twirukanke n'umwanya amaprograme ni menshi hariho vyinshi basimbanya ko bamushikiranganje none ko biriko biraduga tukabona ko bifise uburemere tukabona neza yuko programme yo mu wa gatandatu yo izoza ikomeye gusumba niyo mu windwi nimubona yuko ibi bintu biriko biradusubiza inyuma hanyuma kuri ico nyene yakivuze sindagisubiramwo ijya namaruko ko mari yatanze intumbero hari yari yabaye mu 2022 ariko gushika ivyo ivyavuzwe nta cyakozwe ni murabe mugarukira indero y'igihugu irikira subira inyuma hanyuma ikindi novuga umukuru n'amashingamateka yakivuze jewe ndiko ndaraba muravuga yuko RPP
ngo yoje mwaya mantuze mwaya administration personnalisée ikitunganiriza imigambi ariko rero naho mwavuze ko caba chevauchement nyakuba mushikiranganje turabona yuko RPP yari sanzwe ifise ibibazo answa kandi ifise igikorwa gito none ubu musavye yuko yo bikora vyose nibi vya direction générale y'ibintu vy'amakirikira pédagogique hoho yoca iruha gusumba je numva yuko najewe ndashikiye ko iki gisata cyo nagurwa gutyo mukagiha uburyo bukenewe ibikoresho ku buryo intuze iyi direction générale izira yiha ibikorwa ibikora nkuko nyene iba yabitegetswe jewe rero je suis contre ni recommandation yatanzwe na Cour des comptes hayema mu kurangiza nakabazo do kajanye n'ubumenyi nshaka kumenya muri iyi budget twatoye 25-26 hariho ibihugu bingahe bishika bitanu abanyeshuri bavyigamwo bafise ubukene budasanzwe hariho Algerie, Hongrie, Inde, Cuba et Serbie ndayo mengo ni ibihugu bitanu nivyo abo banyeshuri babayeho ku buryo buteye agahinda hanyuma leta y'u Burundi yaragize ikigongwe irashobora kubaha amadolari 100 rero turiko turaraba ingene ubuzima bumeze mbenya ko bamushikiranganje amadolari 100 uri kuraraba umuntu wamaze kumumvira ikigongwe wumvise yuko abayeho nabi ariko ariga nabi none amadolari 100 mubona zo bafashiki murakoze nagiye kuba mwampaye ijambo nyakubahwa president ego ubu nawe duha ijambo honorable Rwasagaton murakoze ko ijambo nyakubahwa murongo w'inama nshingamateka jewe si kibazo ariko gusa ni costa hamwe na contribution consta ya mbere niyo nohera ko nuko iyi raporo mu by'ukuri uravye ibivugwa muri yo novuga ntibayituzaniye batevye byari kuba byiza iyo bayizana imbere yuko twiga budget muti kuki biragaragara yuko régie de production pédagogique ifise défi nini défi de modernisation mais aussi défi de répondre ku bikenewe en terme y'ibikoresho fashanyigisho ibitabo amakarata n'ibindi ivyo navyo bisaba uburyo buri consistent iyo rero iyi raporo iza kuza imbere kumbure au niveau de la commission yize au fond le projet de budget général de l'État exercice 25-26 ou même au niveau ya plénière kumbure ntihari kubura ikivugwa cyari gutuma iyi RPP yongerezwa ubushobozi yongerezwa inguvu kugira ngo ishobore gutanga inyishu ku cy'abanyagihugu bipfuza kuco basaba. Ikindi rero nagomba kuvuga nuko RPP irakeneye vy'ukuri gufatwa mu mugongo ivyo kugwa vyose kugira ngo ibe entreprise iri très performante vyokogwa kuko igisata c'indero twese turabizi ni igisata gikomeye cyane kurya tubona abantu kugira ngo babeho bisaba yuko bafungura iterambere naryo ry'igihugu rirakenera yuko ubumenyi n'ubuhinga bishobora gushikirwa n'abantu benshi ivyo navyo twobishika ko biciye mu nyigisho ibikoresho bofasha inyigisho rero navyo muravyumva bica bikenerwa cyane gose ahantu jewe ico nsaba nuko RPP
leta yo tubika umukanda ikayongerereza uburyo kugira ngo ibitabo bishobore gukwira abanyeshuri si bake kandi biyongera ku munsi ibindi bikoresho mfashanyigisho nk'amakarata n'ibindi navyo nyene bidasigaye inyuma. Nduze kuco umushingamateka yaje kuvuga ashikirije ukuntu ibitabo bibura mu mashuri muguka bisanga ku masoko kuvyanditse ko yuko bitagurishwa no kumenya yuko abisumamwo baca mu nzira zose zishoboka. Aha kumbure n'akagohe no vunira leta ibitabo vyabaye conçu par le ministère ibijejwe. Le ministère muri politike yayo ivuga yuko bitagurishwa. Aha ni mugaruke rero cya gisata ca kirabana n'ibya droit d'auteur kuko ibyo bigurishwa si kuvuga ko biba vyabaye produit nécessairement muri RPP. Ariko no kuvuga yuko ari abantu baca bikika mu kiza kumbure bakabigwiza mu buryo ubucanke buriya zabizo imprimeri nawe no kwakiza nawe no menya mugabo nimba ivyo bitabo bihari nuko biba vyakozwe. Aho rero mworaba yuko uburenganzira bwo gukora ivyo bitabo bwa RPP butoba bwibwa canke buvogerwa naba canke bariya. Ngarutse ku kirimo cya modernisation mwabivuze muri iki cegeranyo ibikoresho mufise imashini mufise n'iza kera. Ibitabo mushobora kwandika mu marangi abiri gusa, amarangi nayo ararenga n'indwi nimba atari na 10 n'ayandi sindabizi. Murumva yuko harakeneye imashini zigezweho, harakeneye ubuhinga bugezweho. Ahasigaye du point de vue de l'organisation RPP niyo shaka kuja kugira conception de programme birumvikana. Mugabo nko mwabivuze s'il y a lieu de booster la collaboration hagati y'ama service atandukanye tamye nimba collaboration nayo itoshoboka kubifisiona numva atacho byo kwica. Mugabo chaque fois no kuraba l'efficience y'ico bagipfunditswe icogira akarusho gusumba ikindi. Igikuru nuko RPP yoshobora kureponda à la demande y'abana b'u Burundi kuva hasi kuri maternelle ou préscolaire gushika muri scolaire et même universitaire. Ndabashimiye kuri iri jambo mwambaye murakoze. Ego murakoze ubu naho duhe ijambo honorable premier vice. Murakoze cyane nyene iteka nanje kumpa ijambo nagira nshikirize umwitwarariko kuri akademi hundi ariko tubanze tubashimire nyakubahwa mushikiranganji dushime n'ivyo umugwi w'amaho wakoze kuko nari nibaza nyene iteka nkuko mwabivuze ntivyari kuba vyiza vyo nibaza ko mushikiranganje yaje avyiteguriye atubwiye entre autres missions akademi rundi fise muti kubera iki ico ndagisavye nukugira twumve kw'ivyo tuyiteze ko nk'abaserukira bene gihugu vy'ukuri ariko na leta yabibonye kuko hariho abakunda kuvuga ko ururimi rw'ikirundi rukenye ariko tukibaza nkuko hari indongozi nyinshi zikunda kubishikiriza tuti nuko atabarondera amajambo mashasha. Mbega ico cyo kurondera amajambo mashasha y'ikirundi canke traduction zishasha ku majamba ya nariya yarahari vyoba biri muri mission y'iyi akademi hundi kuko bitarimwo nibaza ko twohava dusanga ivyo tuyiteze ko ejo atari ivyo tuzoronka. Nanje ndashigikiye cyane yuko RPP mu vyo mworaba hoba modernisation kugira ijane nibihe niho na bya bindi turiko turiyumvira yuko yo havigwanira ija kuhiganirwa amasoko n'abandi igiye guhiganwa n'ubundi yo yikiri mu ma equipe yashaje nibaza ko ataco vyoshikako nico ca modernisation ro mu vyiyumvira cyane ko twashimye nyakubahwa mushikiranganje ko mwerekanye muti ubu baratanguye gutanga ama dividende atari make muri leta
nukuvuga ko bikunda mu gihe mwo kwiyumvira kuyimoderniza ntimwoburaho muhera nkumva umengo naco mwokiraba mu mapriorité muzogira kugira vy'ukuri ibe competitive kandi iheze isohore n'ibitabo bigezeho ku nyigisho z'abana murakoze nyene iteka nutwe nashaka gushikiriza murakoze unaduhe ijambo honorable Zashe murakoze nyene iteka murongo inama nshingamateka kumpa ijambo jewe nakabazo kamwe nshimire umugwi wa AHO watwigiye ikicegeranyo turiko turakorera kuno munsi ako kabazo kanje kari kuri recommandation ya 5 Cour des comptes bagize berekeza ku bushikiriye kuri iyi RPP natangaye mbonye igisata nka RPP bavuga yuko haheze imyaka ishika nko kuri 3 itagira conseil d'administration bivuye ko hariho umwe atakiri muri ayo mabanga uwundi nawe yitavye Imana naciye nibaza ati none ko ubwo gwego ruba rukeneye byinshi rukora n'ibyo guyiga baca bavyiga gute kandi badafise conseil d'administration akabazo rero nagira mbaze nyakuba umushikiranganje w'indero namubaza ati mbega imbere yuko Cour des comptes basohora ikicegeranyo iki kibazo mu bushikiranganje cari kizwi yuko ata conseil d'administration bafise muri RPP nimba cari kizwi hoba hakozwe iki au niveau du ministère kugira ngo ibikorwa bya RPP bibandanye bigenda neza nako kabazo nyene iteka nashaka kubaza murakoze imbere yuko nja ku bibazo nagiye ndabazwa reka mbanze nkenguruke kuko ibi bibazo ahanini bituma koko duteza imbere igisata c'indero eka mbere hariho n'abatanze n'intererano kandi twazikengurutse cyane mpereye rero ku kibazo ca mbere ca nyakubahwa honorable Martin ahanini yagumye avuga ati habuziki mu majambo menshi yagumye avuga ati habuziki ku maspe atandukanye rero yagarutse ubwa mbere ku itegeko rigenga RPP aravuga ati mbega habuziki kugira ngo iryo tegeko rihinyanyugwe koko ntiribe blocage kuri RPP kare twavuze yuko RPP nivyo ni entreprise ya leta ariko kandi yaragize ibibazo ku buryo ahubwo mbere yashaka gutembagara burundu murumva rero muri ico gihe c'ibibazo nicari gihe cyo kuja mu guhindura amategeko ahubwo bwa mbere kwari ukwiruka kugira ngo RPP ibanze isubire guhagarara ibanze isubire kuba viable ivyo rero vyarabaye baragabanya abakozi bayo kugira ngo koko les charges qui pesaient sur la RPP zigabanuke RPP ntishobore gutembagara nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu niwe akunda kuvuga ati kare mu misi heze abantu bahabwa akazi kugira ngo baje kwicara mu kibanza aho ravuga ati bavuga ngo mpaho nicara ivyo rero no muri RPP vyarabaye muri recrutement y'abakozi bakarokrita abantu bagiye kuba charge kuri RPP kandi ataco bariko barinjiriza RPP ivyo rero sinobigaruka ko cyane guko ibihe twaciyemo murabizi ivyabaye murabizi vyatumye RPP isinzikara muca mumva yuko muri ico gihe RPP twabwiza kubanza
sinari bwanajeho mbere ngira ngo habwiza kubanza kuba d'abord kuyirodinamiza kugira ngo ibanze ibe fonctionnel. Aha twavuze yuko ubu isigaye ica novuga amafaranga igahereza n'igice leta. Dushike d'abord kuri iyo etape. Iyo etape rero ko twayishitseko ubu rero niho duciye twuguruka amaso turabona yuko RPP vyoshoboka yuko itera imbere gusumba. Mugabo tuca tubona tuti kugira ngo itere imbere gusumba iri tegeko ridahindutse bica bigorana. Ubu rero nibaza ko c'est le moment opportun comme la première étape a été accomplie yuko rero tuja kuri étape suivante. Ikindi mwagarutse ku bitabo muravuga muti imprimerizo ngaha mu gihugu cacu ziridoga yuko ubushikiranganji buha isoko amasosiyete yo hanze kandi nabo nyene babishoboye bari gushobora kubikora. Ico kibazo turakizi kandi twaragikoreyeko kugira ngo mu bitahure. Reka ntanga karorero k'ivyabaye mu mwaka uheze kandi namwe mwana bivuze aho twari ko turakora ibitabo vyo mu mwaka wa gatanu. Twari ko dukora ibitabo vyo mu mwaka wa gatanu kandi nkuko mubizi mu bikorwa ubushikiranganji bukora igikorwa icari cyo cyose kiba gifise amafaranga yakigenewe. Ico gikorwa rero cyo gukora ibitabo vyo mu mwaka wa gatanu cari gifise amafaranga angana yari mu mafaranga y'amarundi mugabo ahakwa kungana n'umuriyoni w'amadolari. Hanyuma turakora isoko kurya nyene bitegetswe ama procedure yose turayakurikiza. Hanyuma haragera igihe mu bushikiranganji duhitamwo ukora iryo soko kandi twahisemwo societe yo hanze uko niyo yasaba amahera make, amahera ahuye n'uburyo ubushikiranganji bwari bufise. Muca mumva rero yuko icambere kugira ngo duhe isoko umuntu icambere tubanza kuraba yuko ivyo bitaba bidukorera kandi ntadusaba amafaranga arengeye amahera natwe leta iba yaradutegekanirije. Mu mwaka uhezere ingene vyagenze isoko twararikoze turaja muri marché public mbere haraba nakabazo uwo twahaye isoko baranka yuko akora iryo soko. None abivugira hejuru yari societe yo mu Buhindi. Hanyuma mbere baravuga bati mbere ko hari n'ikibazo caya amafaranga mva makungu reka iryo soko likogwe na societe zo ngahi wacu zozo zisaba amafaranga yo ngahi wacu. Duca turagikorera ko ubwa mbere twararondeye societe ishobora kudukorera ivyo bitabo en terme de capacité technique. Nta societe yo ngaha mu gihugu iwacu yari gushobora kubikora vyose, nta nimwe. Aha rero uko nukuri burya l'objectif ni yuko umwana aronka igitabo. Chaque enfant chaque manuel, un enfant un manuel. Muca mumva yuko gukora ibitabo vy'abana bose bo mu gihugu cacu si societe yari yo yose ishobora kubikora. Aho rero twaragize ikibazo ca mbere c'ukuronka societe nimwe yo ngaha mu gihugu iwacu ifise les capacités techniques yo kudukorera ibitabo ikabiduha mu mwanya vuri. Kuko murabona turi muri reforme. Uyu mwaka dukoze ibitabo vyo mu wa kabiri, l'année prochaine dukora ivyo mu wa gatatu, ainsi de suite. Twari tugeze mu bitabo vyo mu wa gatanu. Uyu mwaka tugwiza gusohora ivyo mu wa gatandatu, plutôt mu kwezi kw'icenda tugwiza gusohora ivyo mu wa gatandatu. Tumaze kubona rero ata societe nimwe bishoboye, tuvuga tuti amategeko arugura yuko societe zishobora kuja hamwe kugira ngo zikore igikorwa kimwe. Naho nyene baca baripanga, baca bagira consortium kugira ngo iyo soko bayikore. Turabandikira baca baraduha offre. Rya soko twagira dukore ku miliyoni w'amadolari
baduhaye offre nimba ntihenze y'imiliyaridi zishika hafi 15. Sinzi yuko umuntu ashobora kugira conversion imiliyaridi 15 umuntu yoshaka agashira kuri, sinzi ko umuntu yoshira kuri marché noir canke kuri taux officiel, aho twoshira hose ubwo budasa murabwumva. Ico gihe ndabizi yuko twaragize ko deba nini, kuko kuri marché noir dollar ryavunjwe 6,000. No kuvuga ugiye kuvunja iryo soko ryari plus ou moins kuri 6 miliyari, mugabo bagacabo basaba imiliyaridi 15. Twebwe nk'umushikiranganje twavuze tuti ntidushobora kwemera malgré l'instruction ya marché public yuko isoko ryotwara plus ou moins 6 miliyari turitanga kuri environ 15 miliyari. Sinzi ko twafashe ingingo mbi, mugabo nibaza ko twafashe ingingo nziza kuri trésor public. Ikibazo caraduze kubera tari hageze igihe turaba bloqué, abana bakeneye ibitabo, natwe bari ko batwobrija gutanga ibitabo gutya na kuriya, ayo mahera tutayafise, turavuga tuti ibi bintu ntibikunda, duca turitura natwe abadukurira. Twari tuye abadukurira baradufasha, kandi intumbero y'ingene twari ko turabikora niyo yabaye retenu. Wa muntu araronka iryo soko araridukorera kuri environ 1 million, kandi abo ngahi wacu bari ko badusaba 15 miliyari. Murumva rero ni ya capacité technique RPP ifise plutôt ibuze. Ijya capacité technique RPP ibuze, burya nizi société zo ngahi wacu privé iyo ngorane zirayifise. Nukuvuga no société ntiziri competitive, ariko niyo ntambwe no vuga igihugu cacu kigezeko. Rero ko budget ya leta nayo ibwiza kuba gérer rationnellement, tubwiza kuraba umuntu adukorera ibitabo akabidukorera ku mahera make, guko budget tuba dufise nayo iba ari ntoya. Nivyo natwe vyo turyohera isoko itsindiwe n'umuntu ho ngaha, mugabo mu gihe dusavye amahera menshi muca mumva yuko natwe bica bitugora ayo mafaranga tutayafise. Honorable Martin yagarutse kuri ku entreprise publique, aravuga ingene atunganijwe, yagumye agaruka ku kibazo ati habuziki. Ariko ico no babwira twomenya yuko RPP ni entreprise novuga iri convalescente, ngira ngo niho no bivuga, ni entreprise iri convalescente ku buryo tutohava tuyiharura ku ma performance ari ku rwego rwo hejuru. Ubu deja twavuze yuko l'évolution est positive, kuko irakora ikunguka igacagura igaha ko na leta umusaruro yashoboye kugira. Ngiye ku kibazo ca nyakubahwa Honorable Gikeke Pascal, nawe nyene yagarutse kuri problème ya capacité technique, ariko aravuga ati hari igihe bishika abana bagasangira igitabo ari 4 canke mbere banarenga, ati c'est vrai idafise capacité technique, atariko hariho n'uburyo buke ubushiranganje kumbure buba bwahawe bituma RPP ikora ibitabo bike bihuye n'ubwo buryo ubushikiranganje bwarose. Nibaza ko ico ari kimwe mu bituma koko RPP idakora ibitabo. Ibikoze naho tugakoresha bike. No kuvuga yuko nkuko nariko ndabivuga kuri iki kibazo nabajijwe na nyakubahwa Honorable Martin, ubushikiranganje buba bufise budget X yo gukora ibitabo. Rero dukora ibitabo bihuye nayo mafaranga. No kuvuga Honorable, vous avez totalement raison, dukora ibitabo bihuye n'amahera dufise, et tant que le budget est insuffisant, ibitabo duproduisa bica biba bike. Ariko nagoma ndabahumurize, muri politique actuelle nkuko nabivuze, nuko umwana aronka igitabo. Kuva mu mwaka wa mbere kugeza ubu
umwana arandikiwe igitabo, ndetse si umwana wo mu mashuri ya leta gusa, n'umwana wo mu Burundi bwose, kuko mu bushikiranganji twari dufise projet twita projet Padesco yahabwa uburyo na Banque Mondiale, bavuze bati burya ibi bitabo tuguma tubona bigurishwa ku isoko canke vyibwa mu mashure ya leta bikaja ku isoko, nukubera aya mashure y'abigenga ataba afise rimwe na rimwe uburyo bwo kwigurira ivyo bitabo. Duca tuvugana tuti ayo mashure y'abigenga burya ariko arafasha leta, guko education mu bisanzwe ibazwa leta, mugabo kubera uburyo bwa leta buri limite, abayisahiriza rero baca baza hagacashingwa aya mashure y'abigenga. Nabo rero leta kugira ngo ibaramire yacivuga iti ibi bitabo biciye muri umugambi n'amashure y'abigenga abironke kandi atamafaranga batanze. Duca rero turabahereza ibitabo kuva mu wa mbere kugeza mu wa kane, ku buryo ere public ere privé bose barose ibitabo, kugira ngo ubwa mbere la qualité duge non pas seulement mu mashure ya leta mugabo no mu ma école privée, ariko kandi tugabanye izo ngorane zuko duha ibitabo amashure ya leta bigaca vyibwa dini manière di notre bigiye ku isoko bigiye kugugwa n'ama école privée. Honorable Gikeke Pascal yagarutse ku matongo y'amashure, ati mbega ayo matongo akukira ubushikiranganje. Aho no kwishura nti ego cane, ayo matongo akukirira ubushikiranganje, et par conséquent ayo matongo na ya leta. Amatongo rero amaze kuba aya leta, harashobora kuba ico twokwita réaffectation, uko biremewe n'amategeko, kuko vyose burya biza biteza imbere igihugu cacu. Nimba ishuri rifise itongo kanaka, hakaba hakenewe kugirwa umugambi kanaka, atarindi tongo rya leta rihari, ntacobuza yuko iryo tongo leta iryikorako kugira ngo uwo mugambi ushobore kurangurwa, kuko na kare mbega iryo shuri ryoryo iryo tongo riba ryarikuye, riba ryarihawe na leta, hanyuma iyo shuri karizigama ikaribungabunga, hanyuma rero mu gihe bibonetse yuko ari undi mugambi ukenewe mugabe ishuri ritarahakenera, birashobora gushika iryo tongo bakaryikorako. Ni nk'ibiheruka kuba, si vyabaye mu Ruziba gusa, ni nk'ibiheruka kuba muri kaminuza y'u Burundi muri campus Zege, aho leta y'u Burundi yari yarose uburyo bwo kubaka ikigo ca INSB Igitega na ARCT, bararaba itongo rya leta barabura, mugabo basanga muri campus Zege hari amatongo yagutse, baravuga bati hamwe twokurako iki gice gitoyi tukubaka izo nyubakwa ntaco vyokwica au niveau des enseignements. Rero bimaze kuboneka yuko ataco vyica au niveau des enseignements, nta kibuza yuko itongo riba réaffecté, kanatsinda leta ibonye yuko hakenewe gukorwa igikorwa c'iterambere, n'itongo ry'umu privé iraritwara ikakora ico gikorwa, ndetse rero itongo ry'ishuri itongo rya leta. Honorable Gikeke yagarutse ku kajanye n'akanovera k'inyigisho, aravuga ati mwarakoze inama kugira ngo murabire hamwe bijanye nako kanovera ingene kotera kajimbera, ati mbega bizoja mu ngiro ryari. Nagomba kubanza kugaruka ku kijanye n'akanovera, kuko rimwe na rimwe iyo turiko turavuga yuko akanovera ari kabi, womenga Burundi ni igihugu ruhebwa. Nivyo tubwiza kwiraba kugira ngo duteze imbere notre système éducatif, ariko nagenda babwire yuko ibibazo dufise si bibazo igihugu cacu cisangije, ni bibazo biri mu bihugu vyinshi. Nababwiye evaluation yabaye
mu bihugu byose biri munsi ya Sahara bivuga ururimi rw'igifaransa. Nababwiye yuko igihugu cacu cabaye icambere. Usomye iyo raporo baravuga bati le Burundi se distingue des autres pays. Uravye ariko sishaka kuvuga ko hatari ibibazo birahari kandi turabifise, ariko twumve yuko mu gihugu turafise ibibazo ariko n'ibindi bihugu birafise ibibazo. Nico gituma ibihugu vyose ku isi no kugeza ku bihugu bijya vya rutura vyama biriko biraropansa le système éducatif. Ukora iki uno munsi muri système éducatif ejo ugiye kukiraba ugasanga kirafise amahinyu bigasaba yuko ugenda urahinyanyura. Narigeze gutanga karorero sinzi ko nagatanze ngaha canke nagatanze muri sena ariko rikanda kagarukeko. Jewe ndiko niga mu Bubirigi muri master. Nari muri département twita département de biologie des organismes écologiques. Harimwo amakuru menshi arimwo biologie moléculaire. Abanyeshuri harageze igihe baravuga bati ntitwari natwebwe babazungu babirigi baravuga bati twebwe twahisemo kwiga iki gisata mwadushiremwe amakuru ya biologie moléculaire menshi mudahinduye mukadushiramo amakuru menshi ajanye n'iyi département twebwe tuzova ngaha. Burya université yaciye irovoya le programme irumviriza ivyo abanyeshuri bariko baravuga hanyuma irahindura ro programme. Bisigura iki? Programme zirakogwa murabizi zikogwa na twebwe nyira bigisha kandi l'homme étant ce qu'il est ntagira la perfection ijana kwijana. Birashika rero yuko usanga iyo programme yakozwe irimwe akantu katameze neza bica bisaba yuko umuntu agenda arahinyanyura, kandi burya naho twohinyanyura nitwovuga yuko duca turonka système iri parfait. Naho duhinyanyura ejo hazi ikindi tuzosanga ro système harakandi buze tugende turahinyanyura progressivement. Nico rero catumye tugira irya nama ko twabanje gushiraho umugwi urabanza uragira analyse y'ivyo turiko turigisha. Uragira analyse y'ivyo turiko turigisha. D'abord bararaba les objectifs mbega dukene gushika kuki tugaca tuja kuraba ko vyo turiko turigisha tugaca dusanga hariho des lacunes. Hama tugaturatu mbega izo lacunes twozikosora gute. Niho rero baca bakora rapport. Iyo rapport twaciye tugira inama igitega yo kuyirabira hamwe kugira ngo tuyunganire hanyuma habeho des suggestions zingene ibintu vyogenda. Iyo rapport rero yarakozwe kandi nayishikirije ndamaze kwishikiriza abadukurira kugira ngo babivalide kuko ivyo twize twebwe mu bushikiranganje ntibigarukira mu bushikiranganje uko bifise impact kuko harya muri education guhindura ikintu bitwara amafaranga menshi. Rero ico cegeranyo ntidushaka guca tuvuga ngo twebwe mu bushikiranganje twacemeje désormais mu kwezi kw'icenda biraja mu ngiro. Tubiza kubishikiriza leta kugira ngo leta irabe tous les contours hanyuma ivuze iti ivyo mwashikirije bimeze neza canke mwohinyanyura gutya tugasha tuvuga tuti rero tuzobikora bigende gutya. Rero ico cegeranyo kizokwirwa mu namashikiranganje kandi twarabirungitse mu namashikiranganje kugira ngo ibiterere hanyuma ibonye les suggestions twagize arizo ibishire mu ngiro. Nk'akarorero kamwe twarasanze yuko ururimi rw'igifaransa nganda bivugire ngaha rudatejwe imbere ivyo turiko turiyumvira vyose guteza imbere muri système éducatif tanke tucigisha mu gifaransa ntaco tuzoshikako. Ko vyaragaragaye yuko amasaha twebwe igihe twize igifaransa ubu biga amasaha make cyane gose ku buryo rero usanga umwana atametrize igifaransa ugacurondera kumwigisha mu gifaransa ivyo uri kuramwigisha ntavyumve. Ugaca usanga umwana yize gutyo arahejeje ejo canke hirya ejo abaye umwigisha ahubwo nawe yahejeje na ca gifaransa atakizi ugaca umusaba kwigisha mu gifaransa ugaca usanga ni ngorane. Uvyo rero twavuze tuti un accent particulier doit être mis sur la langue d'enseignement. Ico ni kimwe mu bindi. Ikindi n'amasaha twiga. Amasaha twiga. Murantunga.
muravyibuka twebwe twiga twariga avant midi tugasubirayo après midi. None ubu bigenda gute? None tworondera koko ubumenyi twebwe twari dufise twize dans ces conditions abubu tubigisha ayo masaha. Ico rero naco twaragikoreye kugira ngo turabe le temps d'apprentissage. Mugiye kuraba arya amashure tubona ari très performante bigisha amasaha menshi arenge yarya amasaha twebwe dusanzwe tuzi yemewe n'amategeko. Musanga bavuga bati abana babwiza gusubira ku ishuri. Mugabo twebwe danoze ko republique uvuze uti abana bige basubirayo. Bica bigenda gute? Hariho undi mu guca uvuga uti mwe ntimuzokwiga. Naho rero hari ikibazo. Uvuga tubiza gutorera umuti utuntu nk'utwo d'ordre structurel. Hagaca haza rero n'ivyankenegwa kugira ngo abana bige neza. Uko burya les réformes c'est bon kuzikora muganukura none ko tuzikoze. Est-ce que turafise ivyankenegwa? Ndazi ko haraka video mwigeze kumva ko ngaha hirya gatoyi hajya musi ya presidence aho mwigisha ariko aridoga avuga ati muguma muvuga ngo twebwe nta kazi dukora ngo nitwigisha neza, twebwe mutubwira twigisha abana kwandika kandi abana badafise intebe biga bicaye hasi. Ati naho wowe uri umwigisha ameze gute wo kwigisha umwana gute kwandika ngo abimenye neza kandi yiga yicaye hasi? Urumva rero nk'iyo nayo ni yindi ngorane iruhande ya programme. Naho zoba zimeze neza gute hariho ibindi bibwiza kwa accompagner les programmes kugira ngo koko turonke indero ya kanovera. Nico gituma tuvuga tuti tubwiza guconcilier les deux, correction y'ibintu organisationnel hanyuma tukaraba n'ibindi mperekeza bijanye n'ibikoresho ko bihari. Guko na yahandi hoho wogira reforme igahera atacipfuye. Niyi reforme twakoze bavuga ngo ni fondamental abantu benshi bidogera. Est-ce que toutes les conditions sont réunies kugira ngo au moins ivyategekanijwe bikogwe? Je pense non. Nk'umushikiranganje ndabizi. Nico gituma rero tugwiza kuja hagati na hagati kuko murazi yuko igihugu cacu ntigifise uburyo irimite kugira ngo ivyo vyose tubironkere mu mwanya umwe. Mbere novuga ko sano wishuye n'ikibazo honorable Gikeke yavuze ati iyi programme hari yoba yarizwe neza. Nibaza ko mu vyo navuze ico kibazo sano wagitangiye umuco. Honorable Nyakuba Honorable Anator yavuze ati ni intererano ariko yavuye agaruka ku bibazo. Yavuze ati mbega kubera iki habaho amadokima novuga arimwe amabara menshi bica biza gutera ingorane RPP idashobora kugira impression. Abigisha barabizi iyo uri kurigisha umwana na cyane cyane akiri mutoyi ukoresha ibicapu. Muravyibuka kera tuvuga tugira data na mama bagiye gukora data aratema mama ararima bijya biri instructif, bijya bintu vy'ama image biri instructif kandi umwana uri kuramwigishiriza kuri image yiga neza. Naya proverbe chinois ivuga iti j'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. Abize pédagogie barabizi. Rero zijya image utazishize mu makurere menshi bica bigora yuko la leso warukeneye kwigisha ishobora kuba asimire ku banyeshuri. Ko nimbara abantu babiri batandukanye, c'est vrai urashobora kubagira des visages zitandukanye mugabo ku mwana mutoyi kugira ngo abiperceve ubagize nk'amakurere atandukanye bica vyinjira très facilement ku mwana. Ako na karorero kamwe ntanze mu burerero bwinshi. Emuti ibitabo bidandazwa kandi ku mashure bikenye. Kubera iki ku mashure bibura kandi
ugiye ku masoko ugasanga biriko biradandazwa. Nibaza yuko ico kibazo naco nyene nakivuze ko à l'eau et à large, kuko uravye abanyeshure biga muri privé ingene bangana, tudashoboye guha ibitabo les écoles privées et les écoles publiques, naho ngira ngo wogira gute wosanga biriko biraja ku isoko. Nico gituma twama dushiko turagira inspection, tukagira ibihano, tukagira iki, twarahavuye dufata ingingo yuko ibitabo bigiye bishikira muri deseye, hanyuma umuyobozi w'ishure akagenda kubitora muri deseye, agaca sinya igitigiri c'ibitabo akuye muri deseye ajanye ku ishure, hanyuma tugiye ku ishure tukatumaza tuti wewe muri deseye warose ibitabo ibi nibi nibi, none urabifise bitwereke. Izo inspection turazikora, ariko twibukanye yuko noneho muranavyibuka mbere, ndabakengurukire mwaradufashije yuko no mwaka abanyezamu basubira kuronka akantu gatoyi kiyongera ko nubwo atari kanini mugabo ni keza, mwarakoze cyane. Hari abanyezamu dukoresha babatama, kuko nta muntu afise inguvu yoza guhembwa ibihumbi 25 ku kwezi. Dukoresha batama bemera ayo mafaranga 25,000 ku mushahara ku kwezi. Abo banyezamu mwumva ko amagara batanguye gutangura kutamera neza, hari igihe basinzira ugasanga vya bitabo baravyivye, hari n'igihe badasinzira hakaza abantu bafise ingufu kubasumbya. Ndazika umengo ni ikarusi, ngira abanyakarusi barabizi, aho umunyezamu bamwishe kugira ngo bavyibe, baramwicara hwera arazira 25,000 yahembwa. Bisigura rero yuko ibitabo ni kibazo bisaba kandi uburyo bwinshi. Nico gituma muri izi reforme tugomba gukora twavuze tuti ego nibyo on réforme, mais il faut penser aussi aux mesures d'accompagnement ukijanye na le matériel. Yavuze kandi nibaza ko ari intererano, yavuze ati RPP yokorana n'izindi imprimerie kugira ngo turonke ibitabo vyinshi. Sukuvuga yuko ikibazo nivyo irafise capacité technique, ariko RPP ikora ibitabo bihuye n'amafaranga twayihaye. Mu gihe ayo mafaranga twayihaye abari make, naho yoja hamwe n'izindi ntiboshaka kudukorera ibitabo vyinshi ngo bikunde, uko bakora ibitabo bihuye n'amafaranga twabahaye, guko handi hoho boca banahomba, noneho nta nivyo boshobora gukora. Honorable Anatole yavuze ati no programme ya ECOFO ntiri adekwa. Nabigarutse ko ntiri adekwa, mugabo mwarumvise yuko batugira evaluation, twabaye abambere mu biharuro, mwarakurikiranye mwarabonye yuko muri EAC mu biharuro umukobwa wo ngahi wacu ari we yabaye wa mbere. Bisigura yuko nubwo dufise ibibazo n'ibindi bihugu birabifise, mugabo nitwoca tuvuga ngo n'ibindi bihugu birabifise ngo duce turyamire, tubiza gukora des améliorations kugira ngo notre système ibe plus performant. Nivyo rero turiko turakora kugira ngo turabe ingene notre système iba performant, mugabo en tenant compte des moyens disponibles. None umaze kubona ishuri abana bicara hasi ari ngaha hafi yo mu gisagara, hariya kure naho muca mwibaza ko situation igenda gute. Nico gituma tuvuga tuti muri budget ubushikiranganji buzoronka shakane intebe ntikizokwigera gihara kujamwo kugeza aho abana bose bicara neza. Yagarutse kukijanye n'inama rukokoma na ya nama twakorera Igitega, ico namaze kukivuga sinda kigarukako. Ikindi ni intererano mbere ashigikira nijya position ya commission yuko koko DGCP na RPP bitofatana
kandi na jewe nivyo nshigikiye. Yavuze ati muri budget 2025-2026 ati hariho ibihugu bitanu abanyeshuri twarungitse kwigayo batorohewe, ati igihe rijya tegeko ry'amafaranga tuzokoresha rica ngaha mwarakubisinze ibifunsi ku buryo umunyeshuri ari muri ivyo bihugu azoronka amadolari 100. Ati none vraiment ayo mahera mwebwe nk'umushikiranganje mubona kwiye? Ntakwiye, ariko ça vaut mieux que rien. Ça vaut mieux que rien. Ubu ntaco bahora baronka, ariko ubu bagiye kuronka amadolari 100. Ico ni ikintu ciza, kuko rimwe na rimwe, kandi na jewe ntaraja muri aya mabanga niko navyibaza, nahora mvuga nti none leta kubera iki itazana amahera yo gukora ivyo bintu? Wamengo ni manque de volonté ya leta itazana ayo mafaranga, ariko maze kuraba ikigega leta ibifise ishoboye kuvuga iti aba bana ntaco bahora baronka, mugabo avec 2025-2026 ngoma ndabahe amadolari 100. Je numva ari ciza gose, numva ari ciza gose, kandi ndabakengurukiye kubona mwaradufashije, kuko bahora bidoga bigaherera kwidoga, twabwira tutirega natwe tubaha amahera leta yaduhaye, mugabo hageze naho turonka naya makeyi c'est mieux, kuko murabizi naya baronka ubu nabandi bahora baronka, ayo baronka ubu yaradugijwe siko vyari bimeze. Uko rero leta uburyo bugenda buriyongera niko nayo iguma yiyumvira ku bana bayo. Ubu naho ubu leta yabaronka amadolari 100, niyo vyatera bigenda neza mu myaka iza, kumbure hari gihe hazogira iciyongera. Nyakubahwa honorable Rwasa, ndamukengurukire kuko ahanini yatanze intererano kandi nazikengurutse cyane rwose. Ngaruke kuri nyakubahwa honorable icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka, yagarutse kuri Academy Rundi, aravuga ati mbega none ama mission essentielle Academy Rundi ikorana izokora ijeje gukora naya, hati mbega Academy Rundi izodushiriraho amajambo mashasha mu kwishura, novuga nti ego cane mu ma mission Academy Rundi ikora ibwirizwa kuvyaza, sinzi ko novuga kuvyaza canke kuvyara amajambo mashasha dukoresha ngaha mu gihugu cacu. Aha mu bibazo mu nyishu nagenda tangana navuze nti ikijanye na réglementation de la langue kirundi, sa purification, sa codification n'ibindi. Rero mu gihe tuzotangura ku Academy Rundi izotangura gukora nyene nyezina, igakoresha baba expert twavuga bizi ibintu bijanye n'ikirundi, izoshobora kuvyaza amajambo y'ikirundi icivuga ninge nayo majambo yandikwa, kuko navyo sera regle. Ubu urashobora gushiraho ijambo rishasha kumbure rifatiye ku ijambo ry'icongereza canke ry'igifaransa, kubera ta reglementation yavyo wagaca vyandika gutya, sinzi ko murabona nka Bibiliya zimwe z'abakizwa usanga vyanditse nk'ikinyarwanda, kandi twebwe tuyo turavuga ikirundi. Ivyo vyose rero Academy Rundi izoca ibihinyanyura hamwe, bavuga bati iri jambo ryandikwa gutya, ukeneye kuryandika mu kirundi vyandikwa gutya, cyangwa uti ni jambo iri désormais riremewe mu kirundi, nubwo twahora turivuga mu gifaransa riremewe mu kirundi, mugabo ntiryandikwe mu gifaransa cyangwa mu cyongereza, mugabo ryandikwe sous forme y'ikirundi. Hakurya twandika leta, utavuga eta mugabo wandika leta, kandi abene igihugu bakamenya ivyo ugomba kuvuga. Rero nogarukiriza ngaho kuri ico kibazo nyakubahwa cegera ca mbere mwatubajije. Ikindi umengo ni intererano mwaduhaye kijanye na RPP, turayikirutse cyane. Nyakubahwa honorable Zashe yavuze ati yatangaye kubona RPP
idafise conseil d'administration. RPP irafise conseil d'administration, irayifise mugabo idakwiye neza kubera hari abamaze kuvamwo aho sinoja ngaho ngonje kubidefanda twarasamaye ivyo ndavyemanga hanyuma na decret ibashiraho bararengeje igihe naho ndemera twarasamaye ariko nitwaciye turyama guko twaramaze natwe gutanga abo twibaza boja muri conseil d'administration akidodruwa koma atari ibintu twebwe twisinyira turarindire yuko bajaho kugira ngo ibintu bigende neza. Rero ibibazo nabajijwe nyeniteka ndumva umengo nabitanze ku muco hamwe noba haraho ntatanze umuco ukwiye nkuko nabivuze naje ngaha kugira ngo mudufashe muduterere hanyuma tugende gutunganya ibintu neza. Rero ni haba haro tutahinyanywe neza muraza gusubira mutubwire tubananye duhinyanyura. Murakoze nyeniteka. Murakoze Mushikiranganje, nagira ngo nunganire bintu bimwe muri kino gihugu cacu hariho ibitarakwira mu bintu bijanye n'inzego. Hari ikintu kimaze igihe kivugwa kandi azi ko no mu bushikiranganje bwanyu ico kintu kivugwa. Hari ibintu ndavuga ibintu bibiri. Icambere nkuko mu bindi bihugu bimeze, ministeri yose itegerezwa kuba ijanye n'ikigo cy'ubushakashatsi. Ikigo cy'ubushakashatsi nibyo bagiye bavuga ibintu by'amaprogramme, ibintu bigenda bihindagurika. Wumva programme indimizi kandi nta muntu n'umwe avyemeza scientifiquement. Indimi zirafise ingene zinjira namwo ziko zuzuzanya. Ibyo mu Burundi umengo nugushaho indimi gusa kugira ngo abantu bige indimi ariko atavyigwa vya kugira ngo turabe. Kera jewe ndibuka turi mu ishuri tukiri mu ishure mu mashuri ya primaire niho batubwira bati erega buriya mashure uko ivyigwa bipanze buriya hari ukuntu bikurikirana vyizwe kugira ngo ikigwa iki gihane n'ikindi, kuko hari ibintu bisa n'ibisa bica bihanahana n'indimi kwaruko. Mugabo no munsi nuguterura bashati indimizi. Ibyo rero nibyo dukeneye muri ya centre de recherche. Ndababwiye uno munsi amahindagurika amaze kuba mu bintu canke ibintu bishasha byagiye biza mu bushikiranganje bw'indero ni byinshi kabisa. Mugabo ugiye kujya honyene iyo bariko batanga exposé des motifs cyumva ko hari ahantu ibintu bibura ku buryo wumva koko nka kurya kw'ivyuma vy'umuduga cyangwa ivyuma bikoreshwa harimo amarobo ubona kimwe gihereza ikindi. Ico kintu iwacu kabisa kirabura. Ikindi cyakaye mu byo hari byo honorable Mathieu bati haburiki. Aha ama centre de recherche nizo dufise nka izabu ugasanga nazo reka nihorere. Ikindi cya kabiri kibura muri kino gihugu cy'iwacu kigitera ingorane ni ikintu cyitwa ugukurikirana ibikorwa babiriko biraranguka, mécanisme de suivi et d'évaluation. Ugasanga abantu barakora
barakora mugabo kazorindira ko ibyo bariko barakora umushikiranganje abikurikirana cyangwa uwundi mu zindi nzego wapi ukumva ibintu byapfiriye iyo muranumva iyo umukuru w'igihugu ari kugenda ahantu kugera ku bibanza ibintu biba biriko birakorerwamwo kumva yahamagara ubijejwe akamubura yabaza ati none bigeze akabura ati none agiye gukurikira iki bakarementanya kubera ko icyo gihe ugira ngo mu gihugu abantu cyane cyane abize bamenye gukurikirana mu mabanga babajejwe ibiba biriko birarangwa biba biriko birakogwa icyo kintu kiracagorana. Icya gatatu nicyo umuntu yokwita la redevabilité, la responsabilité. Umuntu baramuha akazi ati wowe ujejwe ibi nk'ubu bavuga nk'ibi bya akademi rundi n'uwo bahaye ako kazi muri akademi rundi ntiyumve nayo mwavuze muti bashaka aho bicara none responsabilité ukumva ntuyirodovable mu kazi baguhaye iki nacyo n'ikindi kibazo kandi so ko ari ibintu bijyana education ni mu gihugu cyose ugasanga amakosa menshi ariko ava ko bene guronswa kwa bene kujejwe mabanga iso irresponsable Icakane abantu bakaronswa mabanga bagaca bumva kumengo wahawe icibare agaca yicagakiza ntiyumve yuko ayo mabanga bamuhaye yinjira mu yandi mabanga y'izindi service muri icyo gisata arimwo agaca yumva kumenga ari icagakiza agaca akora amaruregwa mugabo iyo ubajije umva umuntu avuga ngo akarangamutima mu kazi kanje rien akarangamutima kahe ngo jewe ndavuze akarangamutima k'akazi nawe uri kwica wica bakubwira ati tanga service ngo utankoze mu ntoki ndacyo nkora tu es malade imana ko yakuremye wayihaye iki namurarenze urugero ku imana yakuremye wayihaye iki uretse ko uri gucumura gusa twirirwa ducumura hanyuma tugasaba ikigongwe ibyo nabyo tunabyibuka kugira ngo bakujeje amabanga ukore amabanga ujejwe kandi umenye ko harya bagushize uri redevable no kuvuga yuko bari utegerezwa kuranda service baragukontorora responsable imbere yabo baragukontorora bavuga bati ba umusuku no muri Bibiliya birimwo abarundi kwemera ko umusuku wundi apana no nibindi mwagiye munabivuga ni mu nyishu mwagiye mutanga cyane mu byo bamwe n'abandi bagiye bagaruka ko abarundi barakunda kuba sindabibazwa mu kazi bajejwe sindabibazwa ni gake umurundi umubwiye utishira ko avi kuri dosi uri kuriga atishira ko avi oya aho gushira ko avi akubwira ati ndabirungitse hariya uwundi aza gushira ko avi wewe kweri kudashira ko avi ntirumve ko bagaca kubwira ngo umurundi ngo urahandwa ku kirenge ntuhandwe ku rurimi murumva ntirumve ko ngo urahandwa ku kirenge ntuhandwe ku rurimi
ngo ntuhandwa kuri imikirenge kihari none ni nyagupfa ninde wowe ugiye kwemera gushaka ko avi uhindutse nyagupfa uriyahuye ibyo byose utuntu duto mugabo mu mibereho y'abarundi harimo ukuntu kumbure twabayeho ukutotezanya ukugira gute ku buryo byinjira mu mico y'abarundi imico ikwiye kuvamwo y'abarundi mico kama ikwiye kuvamwo ingendo zimwe zimwe matitude amwe amakomportema amwe imvugo zimwe zimwe nitwavuga ngo tubiheze rero muri makeyi twabyumvise kubandanya abantu biyumviye ariko twavuye tuti ibyo bigo by'ubushakashatsi nukuri birakenewe cyane nko mu bushikiranganji bw'iwanyu ndazi ko hariho umugambi wo gushiraho ikigo cy'ubushakashatsi mudashyizeho icyo kigo iyo muvuze ngo ministeri ngo ni nini cyane nuko ministeri iba nini cyane mu gihe wewe uri umushikiranganje mu bushikiranganje mukora conception mugakora na execution ngicyo igituma ama ministeri aba manini naho yoba ntoyi kubera ibyo bintu bibiri dufatanya mu bushikiranganje bica biba urudubi kabiya binini ukagira kwiyumvira conception kwiyumvira ingene ibintu byobaho no kwiyumvira ingene byoja mu ngiro hanyuma ugacugaruka mu bushikiranganje ugakora suivi evaluation control nibiki ari ministeri imwe nane mwumva byogenda gute ibyo navyo no kwiga ingene byoza bitandukanywa wowe ukora conception ashavuga ati uko ngiye kwigize ati conflit d'intérêt none ko tuvyemera handi kubera iki mu bushikiranganje tuvyemera mu nzego z'igihugu tukavyemera ubushikiranganje bugatanga isoko bukiyumvira isoko bugatanga isoko bukongera bukayishira mu ngiro bukengera bukagera suivi none mushango bigende gute ibyo byose ni bibazo bigaruka ku buryo ubucanke buriya ingene ibikorwa biriko birangurwa mu gihugu reka duhe ijambo rya nyuma honorable Nyandwi Bed yari savye tujya tutari muhaye murakoze cyane nyakubahwa murongo inama nshingamateka si kibazo kirekire ni kibazo kijanye n'ivyigwa bitangwa muri fondamentale zidya dogere zitatu za mbere nyakubahwa mushikiranganje yavuze ko igihe bashiraho ivyigwa amaprograme bahora bavugana n'abavyigisha hari muri fondamentale ariko hari kibazo n'ukuri jewe nibaza ko nyakubahwa mushikiranganje mwo refreshisa ko mwo kwiyuvira ko je ngunda kuvuga nti abana b'abarundi byo kuri baraza ubwenge kandi baragira kigoro kadasanzwe ko kugira bashobore gutahura bashira ikintu mu mutwe cy'ubwenge aha ndavye ico no kwita intambwe umwana cako mu gukura mu bwenge ico no vuga nti difficulté relative ico no kwita les étapes du développement cognitif ngaca ndabigereranya na les difficultés relatives des matières apprises hari ikintu je nagira ndabasaba nyakuba mushikiranganje yuko mwogikura muri niveau ya 5e hari ikigwa mwashizemo cyitwa les probabilités muri 5e année primaire dufate 5e sinzi ko no bivuga fondamentale emwe
bijya vyigwa ntabyo abana bavyumva. Nimba abana bashobora kwavansa ni kubera hari utuntu tubaha amanota bagashobora kwavansa bagashobora kubandanya. Nayo ubundi kijya cigwa cari probabilité ntabwo bacumva, n'ababigisha barambabarira n'ukuri imbere barakubwiza ukuri yuko atavyo bumva. Irya matière yari kwiye kuba radier du programme ya fondamentale ku rwego rwo mu ya gatanu. Jewe sinzi ko nciga primaire canke nciga secondaire muri école normale pilote à Rusengo, sinzi ko noba narinzi ibiharo cyo nkatavyo noba narinzi, mugabo ndemeza yuko les probabilités sizo guha umwana mu ya gatanu. Ikibazo cari cyo nyakubahwa, murakoze nyakubahwa kuba mwampaye ijambo. Murakoze, nagiye icyo bivuga ko umushikiranganji mugabo twari twabyishuye nuko kumbure uzanye niki an exemple y'ikibazo. Ayo twabyishuye ibi n'amasantre ibigo by'ubushakashatsi. Ibigo by'ubushakashatsi nibyo byoza binonosora neza ko ubushakashatsi muri domaine zose kubikeneye kugira ngo ibintu bishobore kugenda ba erega twebwe tuvuze tuti le pouvoir exécutif nishira mu ngiro, yishira mu ngiro. Mugabo muri pouvoir exécutif harabana conception de l'exécution, de la mise en œuvre, conception de la mise en œuvre y'ibikorwa. Byo birumvikana. Mugabo ubongereyemwo bimwe nyene ibyo byo kuyumvira ibintu de conception mu baremereye kwera abashikiranganje, kuko abo bakozi bafise ubwo bubasha dushaka kuba ntabwo bafise, turabaremera ariko rero nuko byiyumvira nuko kugira ngo mu bizogenda bihinduka tujye imbere bihinduka ibyo byose birimo. Rero kuri ico nagiye cyababwiye ngiyo probabilité Chemukana nigeze niga mu gatanu kwera. Sinzi nimba ari byinjiye ubu. Ego nyakubahwa mushikiranganje. Murakoze cyane nyeniteka kuri aka kanya mu mpaye kugira ngo nishure kuri iyi preoccupation ya nyakubahwa honorable Bed. Mbanza gutanga umuco kuko hari iyo tuvuze probabilité hari abantu baca bibaza yuko ari za probabilité. Je ndazi ko mengo twazize muri seconde, mengo niho twaziga, baca bibaza ko ari bijya nyene. Uvuze probabilité umuntu aca yumva mengo ni bijya twebwe twiga muri seconde twajanye muri 5e année primaire, ariko suko bimeze. Iyo programme sindayisoma guko nkuko nyeniteka yabivuze, ayo madetail technique ntayo njamwo. Mugabe ico no babwira nuko au niveau de la communauté est-africaine hari recommandation yuko abana babigisha amanotion ajanye na statistique guhera muri primaire. Kubigisha rero amanotion sukuvuga yuko baca baja kwiga za statistique zo hejuru twebwe twiga, babigisha utuntu juste dutoyi duhuye niyo myaka bagezemwo. Kuvuga rero yuko babigisha probabilité à mon avis kandi n'ingene ibihugu bisanzwe biriko birabitegekanya nta kibazo kirimwo, ahubwo la matière bashiramwo muri ivyo vya probabilité nico ari kibazo. Uko urashaka kubigisha probabilité ukabigisha manotion trop simple ajanye na la vie courante, ajanye niyo niveau bagezeko, nta ngorane nimwe ihari. Mugabo rero iyo habaye erreur abo ba concepteur de programme bagaca bashiramo amanotion ari très compliqué, aho niho haca haza rero kuba ikibazo. Kuko na yahandi hoho les notions de statistique ni recommandation ya EAC yuko mu bihugu byose vya EAC batangura kwigisha juste les petites notions guhera muri primaire. Iyo ni recommandation. Rero harashobora kuba harabaye akaerreur kukugira appréciation de la matière qu'il faut donner mu mwaka uyu arico gituma
izi reforme tuvuga zimaze kwemega uko tuvyumvira baca binjira muri programme baka mbega ibi turiko turatanga est-ce que ça convient ou ça ne convient pas bagaca bahinyanyura. Narakunze ababikira n'abapatiri b'Igitega baturungikiye petition mushobora kuba mwarayibonye kuri reso ijanye na santé sexuelle et reproductive, aho batubwira bati iyo reso yari nziza mugabo ngene muvyigisha bwo muri ko mwigisha ubushurashuzi. Murumva nk'ico ni ciza no kuvuga la matière ni nziza kuvyigisha ni vyiza mugabo ivyo bigishije il faut revoir ivyo bigishije. Rero nivyo mwavuze kuvyigisha ni vyiza mugabo nukuraba mbega ivyo turiko turigisha birahuye na la capacité yabo bana turiko turavyigisha. Est-ce que ntibiri dur canke mbega birakenewe kuri uwo mwaka turiko turavyigishamo. Aho rero niho hari ikibazo kandi nkuko nababwiye jewe ndo mwigisha nagenda babwire yuko les programmes nitwe tuzikonsova kandi hari uri kurazi konsova sinobabwira yuko uronka programme nziza à 100% mugabo il faut des améliorations. Nico gitumanye niteka yagumya avuga ati hama hariko haraba des changements. Si vyiza yuko twama turiko turagira amahindagurika tutagira un système iri stable. Nico gitume imbere yuko habaho des réformes habanza kubicigwa kuryanye niteka yavuze ati hakenewe ini recherche ibanza ikavuga iti ibintu vyifashe gutya kugira ngo bitere imbere vyogenda gutya hoziki ho kugwa mwiki mugabo guca dusimbira ko ngo reka tugira duhindura ikintu navyo ni bibi cyane gose. Rero ico kibazo ca probabilité na cyumvise j'ai pris bonne note tuzoraba koko yuko est-ce que la matière convient pour la 5e année ou ne convient pas hanyuma si lofo turabe ico hinyanyugwa murakoze nyine iteka.